Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti mugenzi uriko uratega amatwi kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastori Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twasomye ingene Yesu Kristo yerekanye ububasha bwiwe bwo gushitsa ivyagezwe. Uwu munsi tubandanya kuraba bimwe mu bitangaza Yesu yakoze kugira ngo yerekane ububasha afise, tukaba twishimikiza amajambo dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba 8 duhereye ku murongo wa 18 tubandanye dushike mu gihimba c'9 umurongo wa 13. Mu gihimba c'8 umurongo wa 18 haravuga ngo Yesu abonye ishengero rinini rimukikije ategeka ko bajabuka hakurya. Yesu yari yakikujwe n'abantu benshi bagwaye. Yohana niwe yanditse avuga ko Yesu yakoreye ibitangaza vyinshi imbere y'abigishwa biwe, ariko ko atashoboye kwandika ibitangaza byose yakoze. Hariho n'ibindi bimenyetso vyinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa biwe bitanditswe muri iki gitabo. Ariko ibi vyandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari we Kristo umwana w'Imana, no kugira ngo mwizeye mugire ubugingo mw'izina ryiwe. Niko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 20 umurongo wa 30 n'uwa 31. Yesu agomba kujabuka hakurya, haza umunyabwenge w'ivyanditswe aramubwira ati, mwigisha, ndagukurikira aho uja hose. Ivyo tubisoma ku murongo wa 19. Uwo munyabwenge ntiyari mu bantu benshi, yiyumvira ingene yohitamwo kumukurikira, ariko ntiyarazi ico yokora. Abonye Yesu n'abigishwa biwe bariko baritegura kujabuka hakurya, acabwira Yesu ko agomba kumukurikira. Yaciye ava muri abo bantu benshi, yiruka iyo Yesu ari, yikubita imbere yiwe ati, mwami, ndagukurikira aho uja hose. Yesu aramuraba ati, ngwino, ndemeye, nkurikira. Ku murongo wa 20 Yesu abwira uwo mugabo ati, mwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ariko umwana w'umuntu we ntagira harambika umusaya. Yagomba kubwira uwo mugabo ko gukurikira Yesu atari coroshe. Uwo mugabo yuguruye umutima wiwe, kandi na Yesu nyene yuguruye uwiwe mutima. Yesu ntiyagira harambika umusaya. Bisobanurwa ko kubera ibicumuro vyacu yikoreye vyatumye ataronkaho arambika umusaya. Naho Yesu yabwiye uwo mugabo ayo majambo ameze gutyo, niyumvira ko yamukurikiye kuko yaramaze guhitamwo. Ku murongo wa 21 tubona uwundi mu bigishwa ariko arabwira Yesu ati, mugenzi, banze ndekure ngende mpambe data. Uwo n'uwundi mwigishwa yari yahisemo gukurikira Yesu, ariko akagomba kubanza guhamba se wiwe. Ariko Yesu yamwishuye ati, nkurikira, reka bapfuye bahamba bapfuye babo. Niko tubisoma ku murongo wa 22. Mbega abo bapfuye bahamba bapfuye babo babahamba gute? Uwo mugabo ntiyaragiye guhamba se wiwe, ahubwo se wiwe yaragwaye, hanyuma abona ko atawundi asigaye muhira wo kumugwaza. Yesu rero kuvuga ngo reka bapfuye bahamba babo, yagomba kuvuga ati, nihagira uwundi agwaza so, canke wenyene yigwaze, mugabo wewe nunkurikire. Icatumye Yesu avuga atyo, yagomba uwundi muhungu, yagomba ko uwo muhungu ahitamwo.
iyo uwo muhungu ahitamwo gukurikira Yesu yari kumureka akagenda akagwaza se wiwe. Mu buzima bwawe nanje mugenzi, dukwiye gushira imbere Yesu Kristo. Guhitamwo gukurikira Yesu nivy'igiciro kinini. Ubu naho turabe ivy'igihuhusi c'umuyaga mu kiyaga. Igihuhusi, igihimba c'umunani umurongo wa 23 havuga ngo atambukira mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Ubu naho tugeze ku gitangaza ca gatanu Yesu yakoze. Iki gitangaza si ico gukiza umubiri, ariko cerekeye ububasha Yesu yari afise kandi afise ku vyaremwe. Hano Yesu yerekanye ububasha afise ku vyaremwe vyose. Adamu we ataracumura yari afise ubwo bubasha, kuko Imana yari yamubwiye kugaba vyose vyo kw'isi. Iki gitangaza kigira gatanu rero cerekana ko Yesu yari afise ububasha ku vyaremwe. Ku murongo wa 24 haravuga ngo haza igihuhusi gikomeye mu kiyaga, mbere ubwato bwari bugiye kurengwako n'imipfunda, ariko we yarasinziriye. Muri ico gihe nticari igihuhusi gisanzwe. Rero twibaza ko cari igihuhusi gitewe na Satani. Satani yagomba guhonya Yesu n'abigishwa biwe, kandi bidashoboka. Iki gihuhusi caje mu gihe Yesu yarasinziriye. Vyumvikana ko yararushe, nkako yari yakoze ibikorwa vyinshi. Abigishwa biwe babonye ko ubwato bugiye kuzimangana, baraza baramukangura bati, Mwami, dukize turapfuye. Niko tubisoma ku murongo wa 25. Biboneka ko bari bafise ukwizera guke. Arababaza ati, ni igiki kibateye ubwoba, mwabafise ukwizera guke mwe? Buno aravyuka zibiza ingunza y'ikiyaga, haba agahwekere gose. Umurongo wa 26 niko habivuga. Yesu avyutse yazibije ingunza n'ikiyaga, azibiza n'abigishwa b'ukwizera guke. Uwo mwanya nyene haca haba agahwekere gose. Aba bigishwa bagize ubwoba kubera igihuhusi, ariko hari igihe haba igihuhusi cyo guhamwa. Ico gihe ntibagize ubwoba, mbere barashize amanga yo kuvuga ijambo ry'Imana. Bavuze bati, kandi none ga Mwami, raba imihigo yabo, uhe abasavyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amazinda gose. Tubisoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca 4 umurongo wa 29. Natwe dukeneye uko kurinda abigishwa ba Yesu bagize, kugira ngo tuvugire umwami wacu. Ca gihuhusi kimaze guhera, hamaze kuba agahwekere, maze abo bantu baratangara bati, uwu n'umuntu ki? Umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira. Yesu yarerekanye ububasha afise ku vyaremwe. Ubu naho turabe igitangaza ca gatandatu, aho Yesu yasenda abadayimoni mu bantu babiri. Ni mu gihimba c'umunani umurongo wa 28 haravuga ngo afashe hakurya mu gihugu c'Abagadalene, abantu babiri binjiwemwo n'abadayimoni baramusanganira. Bava mu masenga y'imva, bari bakaze cane, bituma atawushobora guhita muri iyo nzira. Mu gihugu c'Abagadaleni habamwo abantu bo mu bwoko bwa Gadi, umuhungu umwe wo mu bana ba Yakobo. Mw'isezerano rya kera,
igihe imiryango 12 y'ubwoko bw'Abisirayeli yagabura igihugu c'i Kanani, umuryango wa Gadi watoranya ahantu habi ku nkengera z'uruzi Yorodani. Kubw'ivyo vyatumye batunga ingurube, kandi abayuda batazitunga, mbere no kuzirya carazira. Yesu ashitse muri iki gihugu c'Abagadarene, yahwanye n'aba bantu babiri binjiwemo na dayimoni. Aba bantu bari bakaze kubera impwemu mbi zari muri bo. Abo bagabo binjiwemo n'abadayimoni babonye Yesu, barasemerera bati, duhuriye hehe ga mwana w'Imana? Uje hano kutwica nabi igihe cacu kitaragera? Kure yabo hari umukuku w'ingurube nyinshi zirisha. Abadayimoni baramwinginga bati, nambe udusenda uturungike muri uriya mukuku w'ingurube. Arababwira ati, nimugende. Bava muri abo bantu baragenda baja muri izo ngurube. Wa mukuku wose wirukira ku gatembwe, wisuka mu kiyaga, uhonera mu mazi. Tubisoma gutyo muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba 18 umurongo wa 29 na 32. Igitangaza cyo gusenda abadayimoni cari gihambaye. Eka n'uyu munsi hari abantu benshi binjiwemo na dayimoni, kandi bakeneye umukiza kugira ngo azibakuremwo. Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, niwe afise ububasha bwo gukiza indwara z'uburyo bwose. Niwemera ko ari umukiza wawe, nawe urabona ugukira. Za dayimoni zari muri ba bantu babiri, zimaze kurungikwa muri wa mukuku w'ingurube, abaziragira barahunze. Bashitse mu gisagara, bavuga ibyo babonye byose n'ibyo bari binjiwemwo n'abadayimoni. Abo muri ico gisagara bose baja gusanganira Yesu, ariko bamubonye baramwinginga ngo ave mu ntara y'iwabo. Niko tubisoma ku murongo wa 33 n'uwa 34. Twibuke ko wa muntu yaje kuri Yesu akamubarira ati, ndagukurikira aho uja hose. Abifuza gukurikira Yesu bafise ivyiyumviro bitandukanye kuri we, kandi benshi muri bo babibona nk'abatazi ico bakora. Saba ico gihe gusa, n'abu munsi niko bameze. Hariho abagifata yuko gukurikira Yesu ari nk'agakino gatoya umuntu akina hanyuma kagahera. Usomye ku murongo wa 19 kugeza ku wa 22, gukurikira Yesu ni umuhamagaro w'Imana, kandi umuntu afise umutima urondera Imana vy'ukuri imwereka urukundo rwayo. Gukurikira Yesu vyatumye abigishwa batari bake bahindura uburyo bahora babaho. Kwatumye kandi bajaho baja hose bemera gufatanya nawe mu bimushikiye byose. Igihe haje igihuhusi gikomeye, abigishwa biwe baribagiye yuko ibyo bashikira byose babisangiye na Yesu. Kuvyuka akazibiza ingunza n'ikiyaga hakaba gahwekere, vyaberetse yuko batari kumwe n'umuntu asanzwe, baca batahura yuko bakurikiye Imana, nk'uko tubisoma ku murongo wa 27. Abadayimoni bobo baramenye Yesu, mbere batangura guhinda agashitsi, nk'uko tubibona ku murongo wa 28 kugeza ku wa 32. Ibyagoye abantu gutahura, abadayimoni bobo barabimenye. Burya ntibihagije kuvuga yuko tuzi Yesu canke tukamuhoza mu kanwa. Dusabwa cane gukora ivyo Data wo mwijuru agomba. Dutandukire igihimba c'icenda cyo muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, aho tubona ibindi bitangaza Yesu yakoze. Mu gihimba c'8 tumaze kwiyumvira ko twabonye ibitangaza 6 Yesu yakoze, vyerekana ko ari umwami afise ububasha bwo gushitsa ivyo yigishije. Muri iki gihimba c'icenda tubandanya ico ciyumviro cyo kwerekana ko Yesu afise ububasha biciye mu bitangaza Yesu yakora. Igihimba c'icenda umurongo wa mbere haravuga ngo, aja mu bwato arajabuka ashika mu gisagara ciwabo.
kubera ko abantu bo mu gihugu c'Abagadareni bamusabye kuva mu gihugu cabo, yaciye yisubirira i Kaperinaumu. Ashitseyo bamuzanira ikimuga bagiteruye mu nderuzo. Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, humura mwana wanje, ibyaha vyawe urabihariwe. Niko tubisoma ku murongo wa 2. Mariko niwe avuga mu butumwa bwiza yanditse ivyerekeye iki kimuga bazaniye Yesu. Avuga ko iki kimuga bagicishije hejuru ku nzu, aho babanje gusambura ahatumbereye aho Yesu ari. Yesu abonye uwo muntu aramukiza, mbere amuharira n'ibyaha vyiwe. Gukiza no guharira ibyaha birasa kuri Yesu Kristo, cyavuga co kimwe. Bamwe mu banyabwenge b'ivyanditswe baribwira bati uwo ararogose. Niko tubibona ku murongo ugira 3. Abanyabwenge b'ivyanditswe bari bazi ko adashobora gukiza ico kimuga ngo gitambuke, kubera ko Yesu yarazi ivyiyumviro vyabo n'ikibi cari mu mitima yabo. Abaza abo banyabwenge ati, niki kibateye kwiyumvira nabi mu mitima yanyu? None icoroshe niki? Nukuvuga ngo urahariwe ibyaha vyawe, canke nukuvuga ntivyuka ugende? Umurongo wa 5 niho tubisoma. Abo banyabwenge b'ivyanditswe ntibashoboye kwishura ico kibazo ca Yesu. Ku murongo wa 6 n'uw'indwi haravuga ngo, ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ibyaha, acabwira ico kimuga ati, vyuka wikorera inderuzo yawe utahe. Aravyuka arataha. Igihe iki kimuga cava hasi kigatambuka, vyarerekana uwamushoboje gutambuka uwo ari we, ko ari uwushobora byose, ashobora no kumuharira ibyaha vyiwe. Mugenzi, wewe nanje ntidushobora guharira ibyaha kiretse umwami Yesu wenyene. Ariko kubera ko tudashobora guharira ibyaha, ntidushobora no gukiza umuntu. Satani n'umubeshi rero dutegerezwa gusuzuma abantu biyita ko bakiza abandi kandi atari byo. Umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana, ariko ntashobora gukiza. Ubu naho turabe Yesu ahamagara Matayo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba c'9 umurongo w'9 haravuga ngo, Yesu ahavuye abona umuntu yitwa Matayo yicaye aho yatoreza ikori. Aramubarira ati, nkurikira. Ava hasi aramukurikira. Matayo amaze kwemera gukurikira Yesu, Luka tubwira ko yaciye amuronderera izimano ryinshi, nkuko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 5 umurongo wa 27 kugeza 29. Matayo yatumiye n'abandi bagenzi biwe bahora bakorana kugira ngo nabo bamenye umwami Yesu Kristo. Uwo Matayo irindi zina ryiwe ni Lewi. Murongo w'10 n'uwa 11 haravuga ngo, kandi Yesu acicaye mu nzu kwa Matayo ariko ararya, haza benshi mu batoza kori n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa biwe. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa ba Yesu bati, ni iki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abatoza kori n'abanyabyaha? Abafarisayo ntibemera gusangira n'abanyabyaha n'abatoza kori. Abakristo benshi
bafise ivyiyumviro nk'ivy'abafarisayo. Ariko rero abanyabyaha nibo bakeneye kumenya agakiza. Rero dutegerezwa kubagendera no kubabwira ijambo ry'Imana. Ico tutokora ni ugusangira nabo ibyaha byabo. Umurongo wa 12 wo muri iki gihimba c'icenda havuga ngo, avyumvise aravuga ati, abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atarabagwaye. Yesu rero niwe muganga mukuru, yaje gukiza abantu ibyaha byabo. Uwemera kwitanga aramukiza. Igihimba ca 9 umurongo wa 13 havuga ngo, mugende mwigira ijambo, mumenye ico risobanura ngo imbabazi nizo ngomba sibimazi, kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha. Yesu mugenzi ntiyazanywe n'abagororotsi, yazanywe n'abanyabyaha. Wewe nanje turimwo. Ukwizera kwawe kuragukijije, niryo jambo rihambaye Yesu yavuze. Umukuru w'isinagogi yafashe nka nkama inyigisho yumvanye Yesu, maze aramupfukamira amusaba kumukiriza umwana. Umwami Yesu nta na kimwe yigeze asubiza inyuma, nta na rimwe yigeze asubiza inyuma abamurondera bose. Uwo mukuru w'isinagogi yamaze kumwinginga ngo aze kumukiriza umwana, Yesu yaciye amukurikira ari kumwe n'abigishwa biwe. Igitangaje kandi n'ukuntu umugore yari agwaye kuguma ava amaraso yinjijwe n'ukwizera kwiwe mu bugombe bw'Imana, agakira indwara giturumbuka bitari mu nteguro. Tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 6:19. Abari baboshwe na Satani bose bari bamaze kubona ko Yesu afise ubushobozi bwo kubohora. Akarorero turabona impumyi, ibiragi, mbere n'abafise izindi ndwara bamaranye igihe kirekire zatewe n'abadayimoni. Uwo munsi bariruhukije kuko Yesu yari abakijije. Niko twabibona ku murongo wa 27 kugeza 33 muri ubu butumwa bwiza ubwo bwanditswe na Matayo igihimba c'icenda. Igihe cyose Yesu yabona ishengero rimuza ko nk'intama zikeneye umwungere, bakamutera akagongwe. Ivyo nivyo vyatumye abwira abigishwa biwe ati, ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake. Nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Niko tubisoma ku murongo wa 37 n'uwa 38. Ibisagara vyinshi vyo muri kino gihe cacu biramaze gusubira inyuma mu vy'ubutumwa bwiza, ku buryo hakwiye uwundi muvyuro, hakenewe uwundi mutwaro wo kubabarira ubutumwa bwiza kandi vyihutirwa, kuko urubanza rw'ibisagara vya kera rutazosiga ibisagara vya kino gihe, nk'uko tubisoma mu ikete Paulo yandikiye abikorinto rya mbere igihimba ca 10 umurongo wa 6. Ni vy'ukuri yuko abumva ubutumwa bakabwizera atari incabwenge gusa. Umuntu wese yumvise ijambo ry'Imana akaryizera aryakira nk'ingabire iva kuri Data wo mwijuru. Imana nta yindi mitwaro itwikoreza atari ukuyumvira no kuguma mu rukundo rwayo, nk'uko tubisanga mu ikete rya mbere Yohana yanditse igihimba ca 3 umurongo wa 18 n'uwa 19. Hano Matayo yanditse amajambo akuye muri Hoseya igihimba ca 6 umurongo wa 6. Igihe Yesu avuga ko atazanywe no guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha, yavuga kandi ko n'abafarisayo nabo ari abanyabyaha. Twese turabanyabyaha nk'uko intumwa Paulo abivuga mu ikete yandikiye Abaroma mu gihimba ca 3 umurongo wa 23 ngo, bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ukwizera gutangurira ku kurondera ibitangaza n'ibimenyetso si ukwizera k'ukuri. Igitangaza ca mbere ni ukwihana no guharirwa ibyaha. Ico gitangaza ni igikorwa ca mpwemu yera. Ibitangaza tubona mu ijambo ry'Imana vyose nta na kimwe kirengeye urupfu n'ukuzuka vya Yesu Kristo. Imana yaduhaye kuba abana bayo. Twarahariwe ibyaha byinshi canke bike mu kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Tunesha ku bwa Yesu Kristo.
ntibiva mu miryango y'abakristo tuvamwo canke ko turi abarongozi canke abavuka mu bakozi b'Imana. Oya namba, biva ku kwizera Yesu Kristo. Yesu Kristo yavuze yuko uwukora ibyo Data wo mwijuru agomba ari we murumuna we na mushiki we na nyina. Ibyo biraduha kumenya neza umutima w'Umwami Imana kuri ico kintu, kugira ngo ntitwihende. Imana ishimwe iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nshuti mugenzi, uhamagarirwa kwizera Umwami Yesu no kumukurikira kugira ngo nawe ubone igitangaza cawe. Kandi igitangaza nyamukuru ukeneye mu buzima bw'iwawe ni ukuhinduka umwana w'Imana, ukandikwa mu gitabo c'ubugingo, niho ibindi byose uzovyongerwa. Uvyiyumviriye ko mugenzi ukavyemera, ndagusabe wicishe bugufi hanyuma ufatanye nanje gusenga. Dusaba Imana kugira ngo iguhe uwo mutima wo gushobora kwakira Yesu no kwitwa umwana w'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye kuri izi nyigisho uri kurashikiriza bariko barazumviriza, kandi ndagushimiye kuri umwene data yakurikiranye izi nyigisho akaba yumvise ubushobozi buri mu izina ryawe Yesu, ubushobozi bwo gukora ibitangaza, ubushobozi bwo gukiza indwara, ubushobozi bwo gukura mu ngorane zose, ariko na cane cane ubushobozi bwo guharira ibyaha. Ndakwinginze urabe igikwiye umuntu, na cane cane umukure mu gitigiri cabo gutsindwa n'urubanza, umwandike mu gitabo c'abana b'Imana, hanyuma umukorere n'ikindi gitangaza ubona ko kimukwiye kugira ngo agushime. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikigwa cacu cyo kuri uno munsi tubigarukirije ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.